Bifesi n'umuntu wacu sana kubera adufasha ibintu byinshi cyane mugose no ndabivugiraga adufasha nyene utuntu tumwe oya gusa ndamushimira tunyene ku bintu baradukoreye gusa nyene sishaka kubivugiranga tunyene hari ibintu nyene tabakwe bagenda twabakoresheje ikiganiro turabaza ati Bifesi ni kintu kinini abafasha baratubwira ngo ntavyo bavugira kuri kamera bi ubafashe iki imba batashimye kubivuga urumva nta mpamvu nimwe naje yo kuri Rwanda bivuga ariko ico nzi coco nanje akarizo kimene kiyagaho gahambije Isaac TV. Oh. Yes, my name is Starboy behind the camera ni Juma Jokes nko yamabikora missios. Ebana. Agwaye image uvuga ati respect sana. Iyi ni Isaac TV, we are on time murabizi tukora ibintu ku mwanya. Turinga kuko twafashijwe. Natwe kuko twafashijwe ifu yuko dufasha nabandi. Sivyo? Nimba uri ngaho warafashijwe ifu yuko nawe ufasha abandi. Bimeze neza cyane. Je ndashobora gukoresha akazi kiwanje journalism nkafasha umuntu nawe akamfasha bivanye mu bundi buryo ko je apare wanje ndavuga yuko nshobora gufasha umuntu kuko ndinga ko yanafashijwe. Okay, natevye tukumwe n'abantu novuga yuko bashika 30 ariko no naronse banga. Narose batanu mushika 30 baba. Turashika 30 turi beshi. Bashika 30 murabazi mu ndirimbo ya Bifesi mbega ivuga agura umuzingi munini agura uciwe n'ijya ndirimbo katuruza ari kumwe na Bifesi mbo turi kumwe n'aba bajama basango bava mu ntara ya Kayanza ndashobora guhera ino nkagenda ndabaramutsa kugira tugire presentation gato mu bantu 30 barenga 30 babona n'abatwashoye kuronka twashoye kubasanga abantu bashikiye ibujumbura ntituzi ivyo bajemwo ariko turabimenya mu kanya papa gute sawa meze neza yego simyaka 14 amazina nitwa Mnezero Fabrice fresh umusaza ngaha ndabona uri nk'umushefu nawe amazina kugira duse n'abatangura ikigani je ntwarirman Magneto sawa nawe umusaza yes je nitwa Bigirimana Tarsis je nitwa Ndayizeye Jamila nanje nitwa Ndayizeye nawe Kesengeriki Tisengeriki novuga yuko bava mu ntara ya Kayanza ndibaza precisement amazi ko ndimo muri kumwe na Bifesi nace ndibaza ko muva imatongo nivyo muva imatongo cyangwa muva mu indi kota yo mu Kayanza tuvanye kuri centre nyene hajya mu Kayanza kuri centre kuri Musave bahita ku Musave ku Musave hano bita ku Rurema hari aca ndahabona ku Kirema bita ku Kirema mu Kigwati ku Mukoro Mwaje ngahi Bujumbura mbega mwazanywe niki usanga tubazi muri abadanseri mu bikora neza cyane gose tumaze kubabona kuri poste nyinshi cyane z'aba star bo muri Afrika kandi abikora neza cyane gose mbega hani Bujumbura mwaje mu biki mbega mwaje kuduha ikindi kintu gishasha oya just twaje kwifatanya birthday n'umumama wacu ahora dufasha mu tuntu tumwe duhumwe nyene mwaje kumutambira twaje nyene kumugirira nyene biryohe nyene tumuryohereze nane naryoherwe kabisa kubera amatwita rimwe nyene ariko nkiri ngaha nyene ndashaka kuvuga ati Bifesi kwanza imbere ntaravuga Bifesi ajya itimu iwanyitwa gute Kayanza Kids nagwa ari Masaka Kids ni Kayanza Kids Burundi Kayanza Kids Burundi novuga yuko muri ko kuri YouTube canke Instagram YouTube turiko ni Kayanza Kids uko nyene kuri Twitter nuko nyene Instagram nuko nyene Facebook nuko nyene hose abo batipe novuga ko babishoboye tugerageje kuraba uhavu bagereranya ko ari Masaka Kids Masaka murayizi n'abana batamba neza cyane gose ubwa mbere nabona première fois nabona bana nibaza ko ari Masaka Kids umva cyasanga n'abarundi biwacu babikora neza cyane gose ariko ndashobora kubaza kino kibazo Bifesi namwebwe Kayanza Kids mufani iki Bifesi ante namwebwe ko ngerageje kuraba murafise ama partenariat menshi murakunda guhora muri vyinshi Bifesi n'umuntu wacu sana kubera adufasha ibintu byinshi cyane mugose no ndabivugiraga adufasha nyene utuntu tumwe nutundi kimwe nawe ubivuga hari ikintu yagukuye abakoreye ariko kavuga ati iki kintu yarakidukoreye imbere ya kamera za Isaac TV ndashobora kukivuga oya gusa ndamushimira tunyene ku bintu baradukoreye gusa nyene sishaka kubivugiranga tunyene hari ibintu nyene tabakwe niyo bivuga ariko no mu boss yo bivuga bagenda twabakoresheje ikiganiro turabaza ati Bifesi ni kintu kinini abafasha baratubwira ngo ntavyo bavugira kuri kamera bi ubafashe iki Mbo nimba batashimye kubivuga urumva nta mpamvu nimwe naje yo kuri Rwanda bivuga ariko ico nzi coco nanje akarizo kimene kiyagaho gahambije ndagerageza gutanga ivyo nshoboye nibaza yuko sino bivuga naje ariko bimeze fresh tu
Bifesi kinamaze kugukorera ukavuga ati ki vraiment respect basi kimwe kuko uyu muntu yagukoreye iciza urashobora kugishima ukavuga ati ikintu yaragikoze ni ciza. So bifesi ikintu yadukoreye kiratunezera nuko yadushize muri clip yiwe agura keza nubu tukaba tuko turamenyekana muri Kayanza Kit. Bosi ndayizeye atari banga Bifesi abayangaye muri irya vite. Batubwiye gusa dushaka kumva ko ari yajyanye ne yababwiye najyanye ni kujyanye. Oya Jesse ndavyibuka neza. Ni kujyanye nibuka nyene vyibutse ni kujyanye ne. Bagenda twakoresheje ikiganiro turababaza ati Bifesi nica kintu kinini abafasha baratubwira ngo ntavyovugira kuri kamera B ubafashe iki. Mbo nimba batashimye kubivuga urumva nta mpamvu nimwe naje yo kuri Rwanda bivuga ariko ico nzi coco nanje akarizo kimene kiyagaho gahambije ndagerageza gutanga ivyo nshoboye nibaza yuko sino bivuga naje ariko bimeze fresh tu nanje sinibuka neza yaduhaye urankwevye nawe nayuzi papa sha Jesse nabonye yaduhaye kabisa. Novuga yuko ngerageje kuraba itimu yiwanyu Kayanza Kids maze kubabona ku mapost menshi twarabonye kuri post ya Peter kuva muri P-Square sivyo ajya mwari ko muragira challenge indirimbo yiwe. Oya twako turagira challenge twaratamvye nyene gusabisa watamvye indirimbo ziwanyu iyo twatamvye ijya ibano nyene ya Peter bijanye tusanga nyene yamushikiriye nawe nacarayishira postinga kuri Twitter yiwe nyene niko byagenze. Amaze kuyipostinga ico gihe mwaravuganye cyane na contact habaye kugira mushobe kuyaga nawe aba supporting mu kubafasha ku bintu bijanye n'uburyo. Oya ko atari bwugurure nyene YouTube Instagram ibintu nk'ivyo niyo mpamvu tutashoboye nyene gukontaktana nawe ni kubera yarabuza haduhigira. Yabuza hatuhigira kabisa. Narababwiye mu Burundi ko ari itara ndinga ko nafashijwe ndinga kugira nshoye gufasha abandi. Umaze kumva abana nk'aba maze kuja kuri Twitter ya Peter kuva muri P-Square. Nawe ni muri Burundi ushaka gusora indirimbo bano ba Peter akwiye kubafasha kugira bashire mu ndirimbo yawe. Cyano ga kubanda babona muri post ya Eddie Kenzo. Naho mwavyakiriye gute mumaze kubona na Eddie Kenzo amaze kwashira ku mapost ye. Eddie Kenzo uruva tumaze gusora ijya ndirimbo ya master ya Peter. So nacenda mwandikira namubwira ati ndayimutumira ka video kuri link yiwe. So namutumiye kuri link nyene cyangwa ati nawe tuzokorera kaboro tiwo bikunda cavuga ati urabikora kweri ndabona ni fresh. Nimba atari banga mwavuganye mu rurimi ugwa. Twavuganye mu Congereza. Usanzwe uri for mu Congereza. Ndakizi gusa ndagerageza buke nyene. Ariko hari indi post twabonye kuri mu ex wa Diamond. Ndumva baranavyaranye. Nawe ne vyagenze uko nyene sinzi ko mwabibonye iyo post. Yego mu bet urumva twarayikoze acara commentinga ko nyene kuri Instagram nyene na commentinga ko timurashoboye mbere na nyina wa mu beto nyene arayishira ko nyene video yiwacu rubiriko yavyishimiye cyane nyene avyishimira nyina mu beto nyene yaciye avuga ati abana mu Burundi murashoboye kabisa w'ibintu mukoze ari byiza sana. Uravyumva mu Burundi turafise amatara menshi cyane gose cyo gituma nabavumbuye nabagundiye kugira mwese mashore kubabona nka Isaac TV sababonye ne barenga 30 umva ni wabaha 10000 barenga 30 10000 nta kintu izobafasha mugani wabaha ude 100000 ndibaza ni fresh musaza umva umerewe gute maze kumva izo post zose muri wewe wiyumva gute maze kumva izo post zose zimaze guca ku bastari ukaburi no muri Kayanza Kids je kuba kugeza ku mwanya niseho kubera je barantoye ni jewe ndumukuru wa peti wo kurepetesha abo bana mu nyuma icambere nambe kubona badupostinga abo bantu challenge kirangyohera sana nubu kugeza uyu mwanya nisa dushaka gukora gusumba gusika yaho na Kiss Brown atumenye. Kiss Brown yes Cheno bavuga ati munyereke collection mbwa baraza kuraba video ngaho zanyu uko mutamba no muri agura nibazi mwaratamvye barabibonye umeze neza cyane gose nk'umuntu nkawe we ndayizeye umuntu nkawe we wifuza ko yobashira muri clip ye wo mustar wo mu Burundi wifuza ko ubu unye wumva nyene ushaka ko woja muri video ye uri kuratamba ni nkande jewe nyene ebana numva nyene ebana yo kongera kuba nka B-Face kuko niwe numva ebana niwe nemera sana niwe numva yuko nyene nohora nza muziwe ariko tugerageje kuraba location zanyu z'ahantu mutambira mbega ni location ya groupe ya kuko sindigera mbona mutambira ahantu dufate mu concert usanga muri ahantu like muri location yo ahantu nyene sinzi ko bibona haje ahantu mukunda gutambira location zanyu z'ahantu mwishamba iki zacu kubera kandi dukurikiza karanga urabona haro nkujya muhungu ujya Eric siya n'amageto yiwabo babamwe urumva nuko
sukuca tujya kwerekana ngo mu muji ama tuvuge ngo tuba mu muji wapi kabisa wapi kweli turerekana nyene ubuzima bw'abantu benshi ubwo babayemo bamwe hajya niho abo nko muhungu ava banyina wiwe ababibi wiwe urumva mu bantu hatandukanye ariho abava kuri centre n'abandi bava kote atari muri centre benshi arabava ku kote atari kuri centre kwa benshi n'abana bamwe barabara umva benshi ni nk'abana bo mwibarabara ariko abana bo mwibarabara babaye kugira tubafashe twese twarafashije nanjye narafashije nta muntu numwe kuri no si y'Imana atafashije rero nimba warafashije nawe urakwiye gufasha abandi cyo gituma na bifesi ariko aragerageza kubafata mu mugongo bajya aho batiga urumva barakeneye ubufasha bwo kwiga cyane cyane abana bo mwibarabara kandi umvirije ivyumviro byabo baraciye ubwenge Okay, ndashobora kuvuga nk'ikintu Patro wese ndakubaza gato ikintu ushobora gusaba ngaya imbere ya kamera za Isaac TV uvuga ati nje ikintu ndagisavye imbere ya kamera ya Isaac TV kugira tugifashe nka Kayanza Kids. Aje gusaba mu bisanzwe narishaka nyemba hariho ushaka yuko natwe twoja nko mu video yiwe yo turondera kabisa natwe turiteguye ko na bifesi yaje tutavyiteze. Sawa ncanja kwa Eric naho ushaka bagufasha iki nka Eric ndazi ni byinshi ubuze kandi ni byinshi udafise ubu ushaka ariko ubunyene ni cyahe ikintu wifuza nawe nk'ubunyene bice kuri kamera za Isaac Chibyo nshaka banjane ku ishuri kere bafashe impuzu zo kwambara nongere nze ndakora akazi nyene dusubiye inyuma gatoyi hari umuririmbyi kenshi akunda gufasha cyane kiriko akiri murashoboye kumwegera nawe yene mukavugana akabashira no muri video ndazi ntiyo bibona nawe kuko kiriko akira afite umutima mwiza cyane gose ndazi arakunda gufasha abantu ko kwitaye ko ari abana bo mwibarabara nibaze iyo message nawe muzavugana na kiriko ndazi umunsi mwe bashira no mu ndirimbo yo kuko asanzwe n'abakunda cyane gose byakunze nyene twe nitwokwanka kabisa kwa buri murundi wese udukiye gukora indirimbo nyinshi z'abarundi sana nyinshi cyane ariko ikintu cyo nshobora kubasaba ko mi conseil ego murakora izo challenge zo hanze zirabafasha kumenyekana sivyo ariko mudufashe mu gukora challenge z'indirimbo z'abarundi kuzitamba gukora challenge nka kujya na indirimbo ije ya Master Kid urabona Jerusalem barakoze ama challenge si yose kubera iki ni indirimbo nziza kugira indirimbo zo mu Burundi zitera imbere zigira agaciro mudufashe kuzamuragira challenge ku ndirimbo za hani wacu mu Burundi n'ubundi kabisa gusa uburyo nibwo nyene bubanye nari bukeya gusa nyene twozikora ari nyinshi cyane uburyo nibwo ari bukeya ariko duse n'abasozera ikiganiro ndashobora kubicisha kuri wewe ikintu wifuza ko mwokorerwa nka Kayanza Kids bicenga kuri kamera za Isaac TV kuko dukurikiranwa n'abantu benshi cyane gose n'abaririmbyi barimo n'abantu b'abapatro ba boss okay urafise ikintu ushobora gusaba biciye kuri kamera za Isaac TV atwe cyo twifuza ni nkuko ronka kamera yiwacu twaza turikorera nka burindwi hamwe dusohoranye n'ikintu gishasha niho nyene byogenda neza cyenda kubaza Patro wewe usanzwe ba ama repetition barakuzaniye president hanyene ariko kubwira ati mubwira ikibazo kimwe cyo wifuza aguhaye amasegonda ngaha 30 muri ico gihe musabi icyambere no saba abana yuko bova mwibarabara kabiri naho nuko no saba abana bakaronka ahantu baba neza abana bakaronka ico bafungura abana bakaronka ico bambara ku buryo nyene tugenda mu repetition tumeze neza tunavyishimiye cyane gose. Yes turayaze vyinshi. My name is Starboy behind kama kwa kumena Juma Jux ariko reka duse n'abasozera mu gusozera reka sinoshobora guhera kuri bose mu mwese agenda arasozera avuga ati bye turabasezeye reka mpe uno muntu nwe mbona ameze nk'umushefu wabo kugira ase n'usozera turangiza ikiganiro cyane twe murakoze cyane kabisa murakoze cyane kandi ikindi twosaba abantu bakurikirana nambari ya Isaac TV nuko kugira duteze imbere kuri YouTube natwe tubashe kuronka ayo miliyoni y'ama views cyangwa abantu ze bogenda kuri Kayanza Kids baka subscribe bagakorana like byo bari byiza cyane. Yes mumvise ni Kayanza Kids jya kuri channel yabo ya YouTube bo mabone wawe kugira uzurabona babikora neza cyane gose kuja kuri post ya Eddie Kenzo kaja kuri Peter kuva muri P Square ukacuja kuri umwexe wa Diamond bavyaranye si ikintu cyoroshye cyane gose kandi mwe abafasha nk'abaririmbyi bana bazotera imbere babafashe no gukora challenge indirimbo ziwanyu. My name is Starboy behind kamera kwa kumena Juma Jux je jambo mperezako
fasha kuko warafashije nanjye niga kubera nafashije nico gituma nanjye nifuza gufasha iryo jambo vraiment nimba uryumvise uri umuntu nibaze gufasha kizoba kiza cyane nimba ari ikintu kiza cyane ni gufasha ndabakunda cyane gose murabizi mugira aho mwamwubawe bye bye reka ndabama chance bano bajambo chance tuze duhure mu Kayanza ari matongo Isaac TV. Oh.